Mu birori vyo gusozera igice ca nyuma gihiganwa rya Isanganiro Awards kuri uyu wa gatandatu, igenekerezo rya 5 Ndamukiza, indirimbo Mpimbazamana Imana y'akandi karyo y'umuririmbyi Pasteur Lopez Nininahazwe niyo yatahukanye ikibanza ca mbere, ikurikirana n'indirimbo Ndiki ya Vianney Nzigamasabo azwi ku izina Vishu Love, nayo mu kibanza ca gatatu hakaba haje indirimbo Zoe y'umugwi MTC. Kubw'umuyobozi w'Isanganiro Charles Makoto yaramenyesheje ko bifuza ko umuziki uzoshobora kubeshaho umuririmbyi, umwanditsi n'abandi bose bakora muri ico gisata. Uwo muyobozi yamenyesheje ko bafatanije n'amaze gutahukana iryo higanwa biyemeje gukorana kugira uwo mugambi mu myaka iri imbere bazobe bamaze gushika ku isemo ya mbere. Charles Makoto yibukije ko abaririmbyi 200 ba mbere bari muri iri higanwa bahawe inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge mu bijanye no gutegura umuziki hisunzwe amategeko hamwe nuko ubabeshaho. Yashikirije ko Isanganiro izobandanya kuzitunganya ndetse ko izozitegura ku nshuro 4 kuri abo bariko barateza imbere. Tubibutse ko ihiganwa rya Isanganiro Awards ryari ribaye ku nshuro igira 13.